Nangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kugenda mudukurikirana ijya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku migabane itandukanye y'isi, abari ijya nino ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, bari ijya nino muri Aziya, muri Afrika, abari mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu bumanuko muri Zambia, mu buseruko muri Tanzania, abari ngaho mu burengero bw'igihugu cacu Burundi muri Kongo, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hamuraca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bidushikiraho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agizwe ko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ikoraniro kaminuza rigiye guhamagazwa n'umushinga amateka Agathon Rwasa nkuko muvyirabiye ngaha muri iyi video iri mu ntango. Umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa aravuga ko bahonyanze amategeko y'igihugu mbere n'amategeko y'umugambwe. Arabandanya akavuga ko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Ninteretse yaraciye yihenda. Aravuga ko ngo nta mugabo utanyerera, gushobora kunyerera ukaryama woca utora itiro, mugabo ukaza gusanga wihenze ngo ugasubira ko ivyo wari waciye ushirako. Umushinga amateka Agathon Rwasa arasaba Martin Ninteretse, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, ko yosubira ku ngingo yafashe arekurira abo yaciye avuga ko bakoze ikoraniro kaminuza ko ritari rikurikije amabwirizwa. Aravuga ko umuntu ashobora guhamagaza ikoraniro kaminuza wenyine ari umukuru w'umugambwe wa CNL, ngo mu gihe yoba akitswe n'amagara canke adahari canke yapfuye, ngo rigahamagazwa n'umunyamabanga w'umugambwe wa CNL. Ngivyo vyose nta vyariho. Umukuru w'umugambwe Agathon Rwasa yarahari, nta kibazo yarafise, ntiyaragwaye, ntiyarakitswe n'amagara, ntiyapfuye, ariho. Bivuze ko ngo nta wundi muntu yagomba guhamagaza iryo koraniro atari umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa. Aravuga ko rero ivyo ubutegetsi bwakoze ukuri kose kwinyegeje inyuma, ngo kurazwi kuhishe inyuma, ukuboko kurimwo kwahaye abo bantu uruhusha bakarwima Agathon Rwasa, kuko ngo yanditse ikete asaba ko yokoreshwa ikoraniro kaminuza, ariko ngo ntago ryaciye bigira, ntago baciye bamurekurira gukoresha iryo koraniro kaminuza. Agathon Rwasa arabandanya avuga ko rero agiye gusubira kwandika ikete yandikira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, andikire Martin Ninteretse amusaba ko yohamagaza ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wa CNL. Akavuga ko rero Agathon Rwasa mu gihe bazomwankira kuba yohamagaza iryo ikoraniro kaminuza, azoca abaza uwoba yaramukuye n'ico yaba yarishingikirije canke yarisunze kugira ngo abandanye akura umushinga amateka Agathon Rwasa mu mabanga, mu kibanza co kurongora umugambwe wa CNL. Umushinga amateka Agathon Rwasa arabandanya kuvuga ko naho yari kuba adahari, iryo koraniro kaminuza ngo ntiryahamagajwe n'umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe wa CNL.
biravugwa ko yari ahari ariko siwe yari hamagaje. Ivyo vyose ni ivyabona vyerekana ko iryo koraniro bavuga ryabaye kuri uyu wa 10 Ntwarante hari kuw'Imana rikabera i Ngozi mu nyubakwa ya Oasis ngo ataho ryari rirekuriwe n'amategeko, bahonyanze amategeko ho yoba ay'umugambwe mbere n'amategeko y'igihugu. Aravuga ko mu gihe ngo hariko haraba iryo koraniro kaminuza igihugu cose bari batangiririje umuntu ameze uku nuku ntiyagomba kurengana, imodoka imeze uku nuku ntigomba kurengana, muce mupfunga. Abaseneri batandukanye barahagaritswe umwanya n'umwanya kuri uwo munsi wo kuwa 10 Ntwarante umwaka w'2024 baraciye bapfunga benshi. Umutama Agatogwasa rero akaba vyose aherako avuga ko iryo ritari ikoraniro, ko we ahari kandi ko ari we agomba gukoresha iryo koraniro akarigirisha mpaka rishitse ku rikaba. Avuga ko rero azomenyesha igihe iryo koraniro kaminuza rizobera mu gihe ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu buzoba bwabandanyije butanga umuco, kabona ko bwihenze ku cemezo n'ingingo baciye bafata. Iyo ngingo yo guha abamushingamateka 10 kubaha akaryo ko gutegura iryo koraniro kandi batabifitiye ububasha. Ikoraniro ryashize ko Nestor Girukishaka ko ari we ndongozi ikomakomeye, ari we ndongozi y'umugambwe CNL. Bavuga ko rero ivyo vyabaye ari akamaramaza bitarekuriwe n'amategeko. Baravuga ko bagomba kubihindura bakavana n'izo njyane ziri mu mugambwe CNL. Umushingamateka Agatogwasa avuga ko agiye kurushirizaho gufasha abo bose bakaja hamwe. Avuga ko umugambwe yashinze, umugambwe wa CNL ari wo akirimwo kandi ko ari we muyobozi w'uyo mugambwe. Abatari bakeyi muri uyu mugambwe bakaba babandanya kuvuga ko Agatogwasa ari we atwara uyu mugambwe, ko uyo Nestor Girukishaka atemewe, ataho azwi, atari umuyobozi w'uyo mugambwe CNL. Abavuga ko batamuyoboka bakaba ari abantu benshi cane, ni igitigiri kinini mu mugambwe wa CNL. Ivyo biboneka ko mu gihe bobandanya guhagarara kuri uyu Nestor Girukishaka ahagazwe ko n'ubutegetsi, ngo bishobora kwadukiza injyane zikomakomeye cane muri uyu mugambwe. Hari benshi batwandikiye muri komanteri bavuga ko rero ivyo Agatogwasa avuga ari ukuri. Mu gihe Agatogwasa yoramuka atanze uburenganzira abaseneri ijya nino bamushigikiye bagaca bava mu ngo zabo bakaja ahabona, vyofata indi ntera nk'uko abatwandikiye bagenda babigaragaza muri komanteri, bagenda bashira ku makuru n'ibiganiro tugenda tubashikiriza. Niba nawe hari iciyumviro woba ufise, nawe wagisangiza abandi barundi, abaseneri muri rusangi bakagira ico biyumvira canke nabo bakabona ko hari abandi bafise ivyiyumviro nk'ivyabo. Ushobora kukibasangiza uja muri komanteri kuri izi nkuru tugenda tubashikiriza, nawe ukagira ico uterereye, canke niba ari inama woha abaseneri canke woha Agatogwasa canke inama woha uyu Nestor Girukishatse, nayo woyimuha uciye ngaha kuri komanteri, tukazoja tubibasomera n'abandi baje kuraba aya makuru bakabisoma kugira ngo bamenye ivyo mwiyumvira n'ivyo muterera.
Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja